Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Ahazwa Mukama. Muri irya minsi Yesu yabariye abafarisayo ati, jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogendera mu mwijima, azoronka ariho umuco w'ubuzima. Abafarisayo bamubwira rero bati, urivugiye ingingo yawe si y'ukuri. Yesu arabishura ati, naho ari je nivugira, ingingo yanje ni y'ukuri, kuko nzi iyo mva niyonja, ariko mweho ntimuzi iyo mva niyonja. Mwebwe muca urw'amaso, jewe ntawe ncira urubanza. Niyo nciye urubanza nca rubugukuri, kuko ntari jenyene, hari jewe hakaba n'uwantumye. Kandi no mu itegeko ryanyu handitswe ko ingingo ishinzwe n'abantu babiri ari y'ukuri. Ndishingira ingingo, vyongeye data yantumye nawe nyene arayinshingira. Bamubwira rero bati, so wawe ari hehe? Yesu arabishura ati, si jewe si data ntawe muzi, iyo muba munzi mwomenye na data. Ivyo Yesu yabivugiye hafi y'ishinguriro ry'amaturo, yigishiriza mu gisengero, kandi nta numwe yamufashe kuko isaha yiwe itari bwagere. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turaje kuzirikana amajambo y'Imana Mukama yateguriye uyu munsi. Muri iki gisomwa kirekire twumvise kiva mu buhanuzi bwa Daniyeli, cerekeye iyi ntungane y'Imana Suzana badodebereza, kandi akadodoberezwa n'abantu bakomeye cyane, bari indongozi mu bandi, abacamanza b'igihugu, kandi bemegwa cyane mugabo ngo baremerewe muri bo n'imanza nyinshi za ngondagonde bagiye baraca, kuko uko baca imanza mbi niko vyabagira babi, bigatuma badashobora no kuraba uwundi nogira nti n'amaso meza. Ibi bidukora biratuma tudashobora kuraba neza ivy'Imana yaremye mu kubiha insiguro yonyene yabihaye. Ariko turumvise ingene Imana iheza ikagarukira uyu Suzana ibicishije kuri uyu Daniyeli, agaheza akanka ugo rubanza rwihutihuti, akemera gukoresha enquête. Sinzi abakera mwararavye amafilme ya Derrick, nabonye amafilme ya Derrick, ntaho bafata umuntu ngo bamuboreze igufa, bakubite, bahonde, bica amagara yiwe, barondera kumusokoroza ibintu. Ugashobora no gusanga umuntu yemeye ibintu atari uko yabigize, mugabo kuko arembejwe n'inkoni. Mugabo agakoresha, abandi bagakoresha ubwenge bw'imvugo, ukumviriza neza umuntu, ukumuraba mu maso, inyifatagira, ibimenyetso agira, umuntu wenyene bugiye atekeye ikibi muri we kiratebeye kamutekurukana. Ukuri ugateba kukaboneka, kandi bigaheza bigafasha cyane gusumba, hakaba gukiza ukuri, hakaba no gukiza umuntu. Abantu mukora mu bintu vy'amankete, abantu mukorera mu bintu vyo kuraba ibica nk'ibiriya vyose bishobora kugira n'abantu mukabitohoza ko, muraba mwumvise ijambo ry'Imana. Abantu mukoresha ukuboreza igufa abandi, ni muri mu gushaka kw'Imana. Abo muri bo bose Imana yaratanze ubwenge, yaratanze ubuhinga bwose bwo gushobora gufasha gutorera inyishu, nogira nti gutora umuco w'ikintu kibangamye, kigoye,
hakoze amatohoza amenya kwihangana akarondeza ukuri, hakurondera ihuti usanga araburikishije ku buhomba. Mu nkuru naho turumvise ingene Yezu ageze mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshe, nogira nari nko muri crise y'ubuzima bwiwe yo kudatahurwa na gato n'aba bantu b'abayahudi, hakongera hakabamwo abafarizayo n'abanditsi bameze nk'abashize hamwe kugira ngo bamugwanye, barondere ingene bamukuraho. Baza baraza rero bamwumviriza mu mvugo, barondera aho bamuca, bamucijya nino, barondera akantu kose yotsitaramwo kugira ngo bafatireho baheze bamwice. Ariko Yezu arabizi kandi aramaze kuvyiyumvamwo. Mugabo inyigisho nziza tuyikura na cane muri uku kungene Yezu avyifatamwo. Ni vyiza yuko tugire Kristo. Amajambo y'Imana muri ibi bihe ntabacike. Ntabacike. Ni vyiza kuraba igihagararo ca Yezu mu gihe ca crise y'ubuzima bwiwe. Ingene yifata, ingene avuga, ingene yigenza. Hari ikintu gikomeye ca mbere tumubonako, niwe nogira nti ijambo ry'Imana ryose mbere rihagaze ko, nuko kuntu nuko nyene tubibona no kwa Suzana. Ikintu ca mbere arabanza kibuka yuko harakigaruka ko akibuka yuko ari umwana wa se wiwe, arazi uwariwe, arazi identite yiwe y'ukuri, arazi ko ari umwana w'Imana, akabihagararako kandi bigaheza bikamugumya. Muzokumva yuko muri iyi minsi hari umuntu aguma agaruka mu kanwa kiwe, uwo yita data, Imana, agaheza agashimikira ngaho. Ni vyiza yuko igihe cyose turiko turaca ahantu hagoye, mu mageragezo kujya dukunze kuvuga mu mvugo beniyo, mu mageragezwa, mu nyoshambi, muri binabiriya vyose bishobora gusa nibiriko birahutagiza ubuzima bwacu, tukibura tukumva umenga turakwa kurengegwa, kuguma twishimikiza Imana, kwishimikiza data, kwishimikiza Yezu yatsinze vyose. Haranazobwira mbere abigisha agira ati ntimugire ubwoba, natsinze isi. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, kuguma kwibanga ryawe, kuguma kwibanga ryawe. Harakajambo kaza karagaruka ngo bakagomba kumufata ngo ntibabishobore, ngo kuko isaha yiwe itaragera. Isaha yawe itaragera ntawe uzogukomakoma. Bazoshobora gukankama bagira iki, ntawe uzogukorako. Ushobora no kurengana bahagaze ngaho ntibanakubone. Ntibanakubone. Kuko Imana yagupfutse ikagira iti wewe igihe cyawe nikiragera. Bitwibutsa yuko natwe turafise igihe cyacu, kandi uhemuka cyangwa udahemuka ico gihe kiraza. Suku hemutse kumurukagira uti ndanyaza amagara, mugabo ndaciye kubiri n'ingingo yategerezwa kunyugurura ubundi buzima buri imbere bwiza cyane, ko ariho wibaza uti ntuzopfa. Wibaza ko birirwa barica abandi, babariye mu manza bakabapfungisha bakaborera hariya muri Mpimba n'ahandi. Abo bose bakoresha ingimba n'igikenye, hagukoresha ingingo n'ukuri. Nibaza ko batazopfa. Maza ko batazopfa. Hari nabo tuzi bigeze kuba bahigira abantu. Bahigira abantu n'ubwishime n'ubwibone bwinshi ko bafise inguvu zose ku bantu ko bashatse ngaha. Ariko nibo babatanze mu ivu, bapfuye imbere yabo. Bariho abandi bariho baracigendera, baracari ntazimana. Igihe cy'umuntu kiriho. Ntuze wimgere mbere wemera nuko wonakoreshwa nabi, kuko turumvise aya majambo y'Imana ashaka kutwumvisha nko muri igisomwa ca Suzana, ingene inguvu z'ukuri
arizo zihereza gutsinda ubwa nyuma. Kumbe na Suzana bari kumwica akagenda kuko hari abapfa ari intungane, ariko hariho umunsi ni wagera, hariho umunsi w'urubanza. Abantu muremeka abandi imanza zitarizo. Uyu munsi ububisha bwakaze ku buryo twumva yuko na bamwe baburanira abandi bashobora kuja hamwe. Urabona bavoka niyo bategerezwa kuburanira umuntu, bakajamwe bakumvikana, bakarya urubanza, bakaguma baruca kwa amafaranga. Umwavoka wawe nuwo muburana bakagenda ahantu bagawira ahantu bagasoreranira agira ati turabe ingene tuguma turya amahera bajya abantu. Ububisha bugakomera kubera yuko tutazi gukoresha ingingo. Umuntu uyu munsi akiba ibifaranga vyinshi, aravyemera, arazi neza ko bazomupfunga. Bari abantu bose bamfunze nzobagura udufaranga dukenya, nzobaha ko makenya bace bandekura nje gusikurya yasigaye. Abantu b'abacamanza mwumvise ijambo ry'Imana, murafise uruhara rukomeye cyane. Nibaza ko harimo n'abanyeshuri bariko bariga droit. Mwitegurire ko atari ugucumukate gusa, nugutunganya ikibano c'abana b'Imana. Ahantu ubutungane butagikora kaba kabaye mu kibano. Natwebwe tuzokwigisha gute ariko ntibizokunda igihe bonyene batakiriye inyigisho y'ingingo itunganiriza abandi, itunganiriza ineza rusange. Imana inahazwe si bose, hari abandi bameze neza. Nibo nogira nti igihugu n'ikibano bigihagazeko. Abantu bagororotse agira ati n'umwana wanje ari wabifashwemo, mukuruca arangamira hejuru ntamuraba mu maso ko yafatwa n'ikibabwe cy'umuvyeyi. Ingingo yubahiriza ukuri kubakiye bose irahambaye gose. Kandi tugire Kristo, tugire Kristo. Hari abo bikenewe mbere yuko baja mu gasho. Abantu bari mu gasho barambabarira nimba banyumva, kuko ari mu gasho mwibaze yuko imisi yose ari kuja gupfayo. Hari abakira hariya amanyama kagabanuka bagahurirayo n'Imana. Cyarubonzi yahuriyeyo n'Imana bamutayeyo mbere kuko ahuriyeyo n'Imana agira ati Jimana duhuriye ngaha. Hariya hanze kubana rumwidegembyo nigira amafyeta ntambi nkigira iyo biteze, sinigeze mpurirayo n'Imana. Arasaba Yezu ari mu gasho ati Yezu ndaryohewe cyane n'ingene mbonye unserutseko aha nyene mu gasho. Ndagusaba bagomba guca urubanza rwanje bandekure, banyongera imyaka 5 mbanze nicare ngume nga some Bibiliya kuri mu gasho. Nta kindi kintu ufise ukora, some ndakumenye mwije. Aravyisabira kandi urubanza rwe baca baruca gucyo nyene. Ntibari bazikiriko kirabakoresha, bamugema imyaka 5 arasoma Bibiliya, arasenga, inzoga zose yari yanyoye ziramuvamwo, Imana iramudesintoxika, Bikira Mariya aramwiyereka. Haciye nk'imyaka 3 arumva ati ndumva ubuko nasubiye kwegerana. Asubira gusaba Yezu ati nibasubire nk'urubanza rwanje bansohore. Kandi baca baramutuma ko bati ingo, baramusohora aragenda. Niwe yarasigaye agenda yigisha urukundo n'ikigongwe vy'Imana. Iyi minsi ntari no muri iki gihugu, no muhamagaye akaza kubashingira naye mukumva yuko abujya turibaza tuti twebwe twidegembya hanze umenga nitwe dufise Imana. Urashobora gusanga Imana hibaniye n'umuntu hariya muri prison kandi ari ibintu Imana iri kwirateguramo. Muze murabe mbere n'abantu Imana izuza gukoresha n'ibintu bikomeye mu bintu by'intwaro na politike z'ibihugu, hari gibanza kubacisha hariya bakarenganywa, ariko Imana iri kwirategura ikintu gikomeye muri bo kugira ngo umunsi baje bafise ubukuru baze bashore kurenganura abo barenganije, baze biyame kugira intwaro y'igikenye n'ingimba birenganya abandi. Aba batama
nibo bategerezwa guhagararira ingingo mugabo nibo bayisivya nakamara maza mu kibano. Dusaba Mukama kugira ngo adutabare akura umuzirikanyi mubi tugire Kristo. Nagomba ntanga ijambo rikomeye ku bantu bose bafise ubukuru bw'ingingo y'ubucamanza. N'ubucamanza hari abashoka babwita ubutungane, oya tuzobwita ubutungane buciye igitunganye. Mugabo bwa mbere bwitwa ubucamanza. Umunsi waciye igitunganye aho uzovuga tuti n'ubutungane. Kuko ubucamanza bwose si ubutungane. Abantu mwese mufise ingingo ku buzima bw'abantu. Abantu murongoye abandi. Hariho ijambo mu gifaransa ribivuga cyo bita abus de pouvoir. Gasanga urakoresha ubukuri Imana yaguhaye kugira ngo utunganirize inyungu rusange y'abandi, ukabukoresha mu gucuvya, mu gucinyiza ushatse, mu kwica ushatse, mu gupfunga ushatse. Uyu munsi ukaburi muri ivyo bintu, ntuze ngaha gusangira uzi yuko hari umuntu wiciye ubuzima n'umuryango wiwe. Ntuze guhenda abantu uza kugira amakominion diplomatique. Ushobora kubigira kumbure ukabona umenga nta kibaye imyaka ingahe 3, ariko vyiza wewe wenyene woca bugufi ugasaba imbabazi Umukama, ukihana, ukizana imbere y'Imana, ukihana kandi ugahubura. Genda bavukanye, murazi ko ari imanza mwariye, abantu mupfungishije, genda mubakuzeyo. Niko guhimbaza Pasika. Ntuzoze guhimbaza Pasika uzi neza ko hariho umuntu aboreye mu gasho kubera akarenganyo kawe. Nta Pasika uzoburi kurahimbaza. Ntuzoze guhimbaza Pasika ngo warashisha amaraso y'abantu hanyuma ucuza ngo waratuye warihanye ngo ku mupastor akomeye canke warigaye kwa patiri ucuhereza ngaho. Genda gutunganiriza abantu bose uyo muntu yatunganiriza, abana biwe, umugore we canke umugabo wiwe, abantu bose bari bazeye ubuzima kuri we. Iyo niyo mpongano ikomeye. Bemutinya gukora ibicumuro bigoye ko bifise n'impongano zigoye. Ntushobora gusesa amaraso ucuza uti ngo naratuye vyaraheze. Ubaye ca gisuma ku musaraba gica gihwera. Nimba uzocuhwera genda nta kibazo. Mugabe igihe ukiriho Imana ikubwira iti ingo dufatanye ikigongwe tugisubize hariya wasutse ububisha bwawe kihatunganye. Uryamanye ibifaranga muri banke canke muhira muri ya makofe foro yose mwaguze muranyegeza muhira, uzi neza yuko ara y'abantu wanize. Mwarumvise Zaki ingene yabigize? Genda gusubiza kandi ugirire neza umuntu wese wagiriye nabi. Niko guhimba, niko kuzuka. Naho gusavye nguce uzana amakamera, ucuzana yama television yose yo kuri Facebook na hehe na YouTube, uzobigira mwibanga ryawe n'ubuzima, ariko uheze utume Yesu azuka muri wewe kandi azukira n'imbere y'uwo wese wakwegeye ubuzima bwe bukwegeramwe urupfu, kandi Imana yashaka kumugabira ubuzima, yakugize umuhezagiro kuri mugenzawe. Kandi tubirabe gusa muri aba baturongoye mu vy'intwana politike, hajya ahantu twara genda urabe no mu muhari canke muri kohara ko ata muntu horugira uruzigo ukamurenganya. Igihe hakira akarenganyo twubakiye ko nkana, hari ahantu tuzibiye Imana, hari ahantu tuba tuzibiye Imana. Dusaba Mukama umutima utunganye wiyama gose kurenganya abandi. Ni wasanga kumbure wihenze ku wundi birashobora gushika ukigarura ni vyiza, ariko kurenganya undi nkana ibintu wapanze ukararako ukararuraganira n'amashetani aguha ama inspiration, kandi ugomba gukora ikibi shetani ziranyaruka kuguha ivyiyumviro, kuguha imitwe kujya baramuvuga. Zanyaruka kuguha imitwe ukumva menga ibintu biripanga neza. Mugasanga abantu turondera neza, ugasanga inspiration ntinyaruka, bikadusaba kwicara kwiyumvira gose. Dusaba Mukama
iyo ngingo yiwe itunganye yabitumamwo, kandi twizigire neza yuko agumana natwe gushika ku isaha yacu igeze, kandi yuko n'igihe bigeze si saha yo gupfa nko kumenga turaherengeteye turazimye, ni saha y'intsinzi. Yezu ku musaraba acikanye yaratsinze. Hariho impfu z'abantu bamwe bamwe bapfuye baba batsinze, kuko baba batsinze ikintu cyagomba kwihagatiza muri bo ngo kibasukemwo ububi, ariko bakanka bakacankira bakemera gutanga amaraso yabo kubw'inyungu y'abandi benshi, kubw'inyungu y'ukuri kuzima. Dusaba Mukama kugira ngo igihe yo bidusaba mu kwitangira abandi ntituze tugira ubwoba bwo gusogeza inyuma. Nubwo ubwoba bw'umuntu ntibubu ubwoba bw'ishetani ituzingazinga ituboha ikatubuza gutera intambwe, kuko tuvyemera cyangwa tutavyemera ntituzohoraho ngaha ku isi. Vyoba vyiza nkuko kwa Suzana umuntu akagira ati reka mpfume mpfa ngwe mu minwe yanyu ndi mweranda hakugoka kukuri kw'Imana. Mugara abandi bacagira to nguko ugize rimwe ntabakumaze, abakumaze araca gutwaye gikomeye. Gushobora guhagarira ingingo y'Imana, kugumana n'Imana. Uyu munsi ari abantu bagwa mu vyaha bene ivyo, kuko abaganga babwiye bati utemeye ibigwara biragutondako. Ndavyemeye nk'umusaraba wanje, mugabo si cumure ku ngingo y'Imana. Hari abantu batwaye umusaraba nk'uyu, umukama we yandemye arabizi, kuba yashizeho iyo ngingo arazi gituma, azomenya ingene abidadanura. Mugabo ndamucisha imbere gusumvya n'umubiri wanje, kuko hari ingingo zitomotse imbere y'Imana atagapfungu zirimo ziri clair. Bene ubwo bumaratiri bw'ubuzima bwa misi yose ushobora gusanga umuntu atwaye no mu mubiri wiwe kubera ukugomba kwimika Imana, kwita Yezu ko kumugenga wiwe by'ukuri. Ni benshi bazitwaye, ni benshi mbere baturonkera ikigongwe cy'Imana muri ubwo buryo. Igihe cyose uhagaze mu ngingo y'ukuri, mu ngingo y'umukama itomoye neza, menya yuko si wewe gusa uri kurakiza igihe cyawe, uri kurakiza abantu benshi bari hafi yawe utabizi. Umukama gukomeze gushika ku isaha yawe. Amen.